Nayazanye. Ayo mazi. Amazi arafasha. Amazi. Numva nameze neza n'ukuri. Oya biragenda neza. Biragenda neza. Murabe ko ugira mitende. Wapi? Sinumva navyutse nabi. Numva maze nabi n'ukuri. Urazi ko ivyo bintu muganga yabikubujije. Sinzi numva umutima uguma wiruka sinzi. Natanu kuri nakubesha numva umutima uguma wiruka. Numva umutima atamahoro ufise sinzi ngorane sinzi kuva mu gitondo. Sinzi nimba ari kibazo kigomba kibe sinzi kibazo nko bifise. Numva umubiri wose umenga nta nguvu umutima wowo. Nta na kimwe ahubwo. Canke nimbira ko hageze kuvyara. Urabona bambwiye ko hasigaye indwi zibiri zose. Oya. Cyo gituma yaragera. Cyo gituma utogira stress. Kugira stress niko mutima uguma wiruka. Erega ibintu vyizanye. Numva ni ibintu vyizanye numva umutima uguma wiruka sinzi ngwane nimwe mfise. Urumva ariko numva umengo umutima wanje ufise ubwoba, numva umutima wumva ngo uzuye ubwoba, nuzuye ubwoba ntazi ico bwavuye ko sinzi ngene gusigura ungeremetse. Numva umengo nta mahoro ufise, urumva kujya ku muntu hari ikintu kibi kigomba kibura uraza kumva ufise ubwoba bw'ikintu. Niko umutima umeze rero umutima uguma wiruka wikagagurika nagiye kuryama vyanse nawe zitiro sinzi. Wowe ntugira ubwoba. Ico ifuza cyose ko ukora je ndagikora. Upfa kumbwira gusa cyose ndiruka ndagikora kwe. Imana ifashe kabisa. Ego. Umva ntameze neza kwe. Mbega icyo gitoki nikirasha. Reka je kuraba ndaje ko cyahiye. Raba mfuka numva ariko. Kaje kuraba. Sukira yandi. Usimburabe. Ucundabira na yandi munzanire. Yego. Ushire muri ico gitoki. Indi ushire mu gitoki. Numva ko numva tara kimwe nshaka sinzi ibintu. Aisha hajya abantu ibungenga kwinshi kadazana nayo ko bijana gitoki n'indimu cyo kuvanga byose numva ko ari kigenda ko sawa kanyaru mbe maraje ikibazo kiye kumva nabuza amahoro nibwo bwa mbere ibintu bimbaye ko jewe numva umengo ufite ubwoba bwinshi sinzi ko bisobanura sinzi. Amahoro ufise. Ntayo. Bereke amahoro ufise. Nayo ufise ayo madiri uri kurajyamo je numva ubwoba numva ko ashobora kugukurikira. Kwanza imbere ya byose hapana je narakubwiye. Uyu mwana w'umuntu ari ngaha kirazira kwanza kuvuga amajambo maremare amungani maremare tuvuga amungani magufi sweet hatukashobora. Baby dear. Ibindi ukazura reka je ndabikuvugira. Niko namaze kukubwiye. Ubu turi serious. Reka kwanza ibintu byo gutwenza kumbwira ibintu. None je bona ntari serious. Ubiriza. Je nukuri kw'Imana umutima wanje n'amahoro ufise. Amahoro ufise kubera. Iryo diri wambwiye numva ko ari diri rikomeye naho hari by'amafaranga menshi yego ndabyumva. Ariko rero ibyo dufise birahagije. Nukuri kw'Imana ibyo dufise birahagije. Tujye bike tujyame kare mugabo wanje. Ndabigusabye. Umviriza. Jewe responsabilité yiwanje nukukuronderera naronderera fitiri y'umwana wiwanje. Urumva? Ntawe nibye sawa. Nakazi kiwanje na experience yiwanje nirongera ama marché atandukanye. Je rero buje. Je rero ama marché arasumba. Je kamera yiwanje, umviriza kamera yiwanje je sinkangwa n'imituraga. Je ni Imana nimwe rudende gusa. Gumwana w'umuntu ngo iterabwoba ngo yagutelefone ko rabe ngo kunya gutelefone akubwira ngo handure umugabo wawe ngo ibyo bintu bireke. Si drogue ndiko ndacuruza. Urumva? Sabanyamwe ndiko ndacuruza. Urumva? Niro ni marché. Twese turaba commerçant. Urumva? Uko arondera ukaronga amachensi wawe
ntucoza ngaho ujya mutama ngo mbwire ngo ndabirege ngo kubera ngo ari we yanyigije muri ariko nuva ko biteye ubwoba gute uriya Faisal yamaze kukubwira iki ngo musigire ni diri ryiwe wowe urashaka kubijya kubera udashobora kubiha ugakora yandi madiri nisikilize mke wangu kora yandi madiri hapo ni savile nayo yandi madiri najamo hama akambwira ati jodiri direke bicha bigenda gusa jamani mimi kwa kweli ndio kwa wanaume mbovu muoga mwanaume anakuwa wanaume wenzako mimi wako na kuamini kama uko sawa achana na hivyo vitu sasa kama ukienda kufanya udili kupata matatizo nao mtoto unamsubiria na mimi nakuacha niviriza rija diri ni diri rihambaye cyane urumva ndiri rihambaye bamaze kumanuze avance urumva bamaze kuma avance kusema ati narudishie pesa tena niambie juu abakore na Faisal ni nishora kama ivyo kwica reputation y'akazi Hivi sababu nakuko ndi uja muntu ni incapable ntabyazi nabyashoboye reka mubaze n'ugunda ndagukunda cyane none reka n'ibindi uko ndabirondera kuba akunda gukunda ndondera kube kazuza kiwawe kubwanje rero n'ukubw'umwana wawe ndabigusabye nakijyo dinje kuko jewe rimbujije amahoro kandi jewe mbuze amahoro abari kintu sishaka kukubura urasi kuntu ngukunda ibyo wereka kuzura ibintu nk'ibyo kubwawe rero no kubw'uyu mwana reka nkora iyo diri mukama kubwawe no kubw'uyu mwana kazuza kuyu mwana reka nkora iyo diri abaye urundi barayamaze mugabo wanje ati intabwirwa ibwirwa kamasa icyo si uyu mugani nihoze ibyo bintu uyu mugani icyo si kibanza cyawo oya cyo kurondera ntatazaruta mbundari niko babivuze je ndiruhiye ariko je maze kukubuza ibyo bintu nimba nkunda jewe ndabigusabye wowe je ndagukunda cyane urumva kandi umenye yuko nje ndikunda kuronderera kazuza ku muryango uyu wanje ako kazoza je nako niyumvamo mwanaume lazima upambane kwa niaba ya familia yako usiwe moga Umesikia vizuri? Mimi sasa kufanya juma ya Mungu lakini siko pamoja na wewe kwa hiyo dito. Kabisa. Wewe acha kwanza. Wewe kwanza ile sana ndio. Nimechoka mimi na niuma bwana. Nimetinda na taratibu sana hizo basi. Ndio nyuma tena. Wewe unafanya kwa vitu tuende kufanya marshe tuzunguke nyumba nzima. Mimi nasikia ni tungeenda kutembea kwanza kijiji. Wewe mnisikie vizuri? Naam. Bwana. Ubu ibintu ntikibirikira vya bindi. Urumva? Amazi ashushe nukoga abantu bagarama. Uravyumva neza? Bwana. Ubu ngira nigire kuri commande cyenyene. Kuko ibintu bigeze kure. Ntabwo ufite hafiki. Uravyumva neza? Yego. Mwebwe muhakikishe ahantu hose mwaharavye mukamenya muti aba bantu baducikiye bari hehe na hehe sawa agacarutse kose mumenye amakuru kugira ngo ndabashire kwa maho umvirize neza inkoni bizama umvirize neza inkoni bize nabi uyimifu n'umugani w'abakera uyu mugabo yananiranye ashaka kwigira akagarama rugana ivyo namubwiye byose ndashaka kuvyumva urumva neza naramubwiye aranka kumva none yansi kunyumva ncangira gute camfata izindi ngamba camfata ibindi vyemezo cyemezo rero nafashe nije ngenda kwikorera cyenyene uravyumva neza turagenda mwebwe mucunga inguni zose muzicunge
ntiyagira agacaruka ntiyagira ucaruka sawa hama mubonye igicaruka mufati cewe Bashiri amaso muyandi nije ndamwirangiriza kuko naramubwiye ku neza yaranse ashaka kwemera ku nabi ndamwereka iyo nabi rero yari amenye ko byanye ari umuntu nyine no ne systema unajua kama ni mtu ambaye mna business nyingi naye umemfunza kazi nini mambo tu kawaida unaweza kumwachia tu hayo mzee wewe unajua kazi aliyoninyang'anya ameniibia kazi yangu anabeba yeye. Bosi wangu una kazi nyingi sana tena una kipato kikubwa sana. Huyu amekuja ni upcoming. Muachie tu atumike tu muachie apambane na yeye. Mmoja apate hata kidogo na yanga lao. Sasa ukija kuchukua tu unamtoa. Kwa hii hapana. Atafute kwingine. Kwa hii hapana. Siwezi kumwachia juu hii chance hii ya hizi hela ikinitoroka mimi hii ni sawa kufa tu. Ni kweli. Inaonekana huyu ni mwoga. Anaanza kuogopa kazi. Huyu? Sasa kwa nini unamtetea? Au kakupa rushwa hii? Kakuuzia chupa ngapi? Sasa mbona unaanza kumtetea? Wewe unataka pesa? Si pesa. Kichwa chake si thamani ya pesa. Acha mzee afanye kazi yake si. Na mchinja mwenyewe. Ndio hivyo. Kwa nini hakunihurumia mimi? Nyangiri ikigongo je na mugeni reki isoko. Nzo gukebera gatoyi. Wewe unaona mtu uchumvye ubugari ukamuruti ngo dusangire ndagukebera ubugari nawe uwegeko akanga kubega ashaka guterura na nigisimba Tambua mke wake ana hali nzito kwa sasa. Na wangu hivyo ana hali nzito kwa sasa hivi na mimi ndio hivyo. Mzee inaonekana yeye anadili naye. Huyu si ndio hivyo anakuaga? Anadili naye. Anakuaga kimoga nakwambia dili tafanya mimi mwenyewe. Ingieni kwenye gari twende.